hahimbazwe kandi hashimigwe umwami. Nari gushaka kumenya kuririmba ariko ijwi ryanje rihagije gusa ngo mbe ndiko ndavuga kandi ngo nibikenya mu kuririmba. Murabizi yuko abavuga butumwa b'ijambo kenshi bakunda gukoresha ijwi ryabo. Nabyo turabishimira umwami yuko yatwubashe mu gutwara ijambo ryiwe ngo turivuge. Nashaka mu buryo budasanzwe kubipfuriza ikaze muri uno muhingamo, no kuri abo bose turashobora kubikora mu makoraniro yose. Twipfuriza ikaze gusa bose kugira ngo bose bamenye ko bokwiyumva neza muri kino kibanza nk'uko biba biri wabo. Kuri abo baje mu makoraniro nk'aya ku nshuro yabo ya mbere, kumbure birakwiye yuko mvuga ibintu mu buryo buciye bugufi. Nimba hariho ibintu muza kubona nk'ibintu bishasha canke bidasanzwe, ntimuhangayike. Twebwe ntituri ahantu ho guhambira, ntituri no mu mva. Dukoraniye hano turi mu izina ry'uwavuze ngo ndi ukuzuka kandi ndi ubugingo. Ahantu ahari ukuzuka haba hariho ubuzima, niwe buzima bwacu kandi niwe ashigwa hejuru agahimbazwa. Twebwe ntitwisobanura ngo kuko twahimbarije umwami hamwe, kuko niko byanditswe byera mu Baroma. Birashoboka ko ari mu gice cya nyuma yuko ngo badugirije ijwi bahuje umutima n'inama bose hamwe, ko niko no mu ntango y'ibyakozwe n'intumwa niko bahimbaje Imana bashize hamwe, bashize ijwi hejuru bari kumwe. Nimwiyumvire umuntu abantu nk'amajana bariko barasenga, umwe akurikira uyundi. Mbega byo dutwara umwanya ungana gute kugira ngo uwanyuma ashobore gushimira umwami? Umuntu wanyuma oya, turashobora kubikora twese hamwe. Imana yacu yumvira yishura abantu bose mu isi yose umwanya umwe. Ni Imana si umuntu. Reka dusome mu ncamake imirongo imwe yo mu byanditswe byera, hanyuma twinjiremwo muri iryo jambo ry'Imana mu mitima yacu. Isengesho nuko Imana ituvugisha akatugira ubuntu. Ejo ku mugoroba no munsi mu gatondo hari imirongo myinshi y'ibyanditswe byera twarabye. Muri iyo Imana yatuvugishije mu buryo bw'ubushobozi. Ndabizi yuko Imana yakoze ibintu bihambaye. Umuntu atagize umwimenyerezo hamwe n'umwami mu makoraniro ameze nk'uko, aho Imana by'ukuri iba yaje, sinzi aho ashaka, sinzi aho azoshobora guhurira n'Imana. Umuntu adakirijwe mu makoraniro nk'aya, aho umukiza aba yaje ubwiwe akatuvugisha mu buryo butumbereye, sinzi ni ryari umuntu ameze nk'uko azokirizwa. Ni mu byizere, ni amasaha adasanzwe yo kugendererwa n'Imana n'ubuntu bw'Imana. Niho dushobora kubibamwo turi imbere y'Imana. Aha ntituhagirira amanama, ntituzana ibyumviro ngo tubiganire ko ibyo ari byo byose, ariko ahadutangariza umugambi cyangwa inama y'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwiza bwa Yesu Kristo. Muri data mukundwa yasomye ijambo ryo muri Petero wa 2 ku bijanye n'ingeso indwi zitegerezwa kugira abo bantu bose bafise akamere ka Yesu Kristo, kandi abo baronse umugabane ku kamere k'Imana. Bagizemwo umugabane kuri kamere k'Imana. Umuntu iyo avutse ubwa kabiri aba ari muri Kristo. Rero nimba ari muri Kristo aba ari icaremwe gishasha. Ibintu bya kera birarengana, ubure ukacubona ibintu byose byacitse bishasha. Inyuma
ikintu yambaye twambaye uwo mubiri kigumuko, ariko aha mu mubiri wo ngaha ku isi aho tubaye ubwacu na umunsi umwe tuzokwimuka, kandi iki kintu twambaye kizoguma aha, ariko bijyanye no kuba nk'abana b'Imana tuba twararonse umugabane kuri kamere k'Imana ubwayo. Kandi turazi aho rero ubutumwa bwa Tata Branham ngo umwagazi w'intama hamwe n'inuma, umwagazi hamwe n'inuma ni kimwe mu bikoko giciye bugufi cy'ikigwaneza hano bibaba ku isi, hanyuma hakaba inuma nta ndugwe. Kera naramenye umuntu yaguma asubiramwo akavuga ngo ndafise indugwe, ngo umururazi unduga gushika inuma yo ntifise umururazi nk'uyo. Murabizi igihe mpwemu yera yamanuka aza mu ishusho y'inuma, murabizi mpwemu yera ashaka kudufata ahindure kamere kacu, ahindure twese, hanyuma muri twebwe agaragaze akamere k'Imana muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Turasoma kandi indi mirongo yo mu byanditswe byera. Ubu hambere tubikura gusoma mu byagezwe igice 20, tukoraniye hano mu izina ry'umwami kugira ngo tugire uguhura nawe mu buryo bushasha. Kandi ku musozi Sinayi igihe hariho hatangwa amategeko, igihe hariho amategeko yatangwa, amabwirizwa yaravuze ashaka guhurira umuntu. Aho rero ibyo nshaka gusoma uyu munsi, Kuvayo 20, yaravuze gusoma mu byagezwe Kuvayo 24 agace ka kabiri k'umurongo wa 24, Kuvayo 20 agace ka nyuma k'umurongo wa 24. Ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa, nzo habasanga mbahe umugisha. Imana yarakoze ku buryo bw'uko ihezagira aho ishobora kwigaragaza, igahishura izina ryiwe, ahantu ishobora kwimenyekanisha. Igihe Paulo yashika i Atene mu Giriki, hariho ibuye hamwe n'ikintu cyanditse ko imbere hari handitswe ngo Imana itazwi. Hanyuma igihe nari yari ku musozi muri Atene, narondeye nimba aho hantu byanditswe ho bahari hagihari. Narigije muri Atene, Paulo yabonye ibyo bintu byanditswe uko byari byanditswe ngo Imana itazwi. Mbega yashatse kuvuga iki? Yavuga ngo kamere mutazi, icyo kimwe mutazi shaka kibabwira. Yagize uguhura ku giti ciwe, ahura niyo Mana, Imana nzima, Imana yagumye itazwi ku bantu benshi, ariko kuri we bari bamaze kumenyana, kuko yabonye umuco, yabonye igicu c'ubwiza, aho ijwi ryava rikavuga ngo kubera iki uri kurampama. Hanyuma arabaza ngo mwami urinde? Inyishu iraba ngo ndi Yesu uwo uri kurahama. Hanyuma agwa hasi. Bakundwa, hariho abantu nuno munsi bagize uguhura nyako, bahura n'umwami, babonye ubwiza bwiwe, canke bakumva n'ijwi ryiwe, canke bagakizwa, canke bakagira umwimenyerezo n'Imana nkuko byari byanditswe mu gusoma byagezwe 19. Turasoma kandi ijambo ry'ubwiza iryo Petero asubiramwo mu cete ciwe mu Kuvayo igice cya 19 dore ku murongo wa 4. Uti mwarabonye ibyo yakoreye abanyegipota Kuvayo 19:4, n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Si ahariho hose, ariko nk'uko nabazanye
ku mababa nk'ay'inkukuma hanyuma nkabazana hano hafi yanje akabazana ahari igihe umwami yabwira Mose ngo nkoraniriza abantu byari byumvikana yuko bakoranira bari imbere y'Imana bari imbere y'ihema ry'ihishurirwa cyangwa igibonaniro aho umwami yaramanuka hamwe n'igicu c'umuriro cyangwa c'igicu cyangwa c'umuriro inkingi kugira ngo avugishe Mose nawe abwira abantu ngo nabazanye iyondi sinabajanye mu ishengero sinabajanye mu idini sinabajanye ku muhanuzi cyangwa ku muvugabutumwa nabazanye iyondi niko umwami avuga turashaka gutangaza ijambo ku buryo bw'uko abantu bashobora kuzanwa bakashigwa ku mwami naravuze iyi nkuru hano nayo nifise ikibanza hano kuko nanje si ibyanje kuguma ntera inkuru ariko biboneka yuko nibyo mwese mwarumvise havugwa ikanguro rikomeye mu gihugu ca Gal igihe bene data babiri bakoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe mwarumvise havugwa Wesley haravuga amakanguro menshi ariko cyane cyane kuri William Booth uwo nawe yaramuvuga butumwa wo mwikanguro hanyuma umwe mu bahindukiye ariko ariwe yavuga ubutumwa yaraborewe araboregwa agwa mwikanivu impande y'ibarabara hanyuma amenya umuvuga butumwa yamubwiye ubutumwa amenya kwijwi ryiwe yaramuciye impande hanyuma arahamagara aramubwira ati ni wewe wampindukije ungarukana ni wampindukije ngo uburengo fasha hanyuma aravuga ati ego koko niko usa koko ni jewe naguhindukije iyo Imana bari yaguhindukije ntuwari kuburi ngaha ntiwobaye uri ngaho umeze nk'uko birakwiye gusa yuko tumenya itandukaniro abantu ntibagira ibinezaneza gusa biciye ku muntu cyangwa ku kintu ariko bategerezwa bakinjira imbere mu mwami bagira umwimenyerezo w'agakiza hamwe n'Imana bategerezwa guhindukirira Imana ntibahindukire ikintu mu mwanya kanaka cabanezereje oya ibyo ntibihagije je ndanezerwa ku murongo wa Bibiliya ngo umwami ngo yazanye abantu abizanako yabarongoreye kuri we ndabandanya gusoma kwanje tuva mu Kuvayo 19 ube umurongo wa 5 uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose uti kuko isi yose ari yiwe kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera ayo majambo abe ariyo ubwira abisirayeli Petero akandika mu isezerano rishasha yuko turi abami n'abaherezi turi ubwoko bw'abami n'abaherezi uko niko ni igice cya mbere cy'ibyahishuwe kivuga ngo yatugize abami n'abaherezi bakundwa Imana yari ifise abantu bo mu isezerano rya kera abantu b'isezerano rya kera irafise n'ihanga ry'isezerano rishasha nk'uko yasaba ukumvira mu isezerano rya kera kw'iryo hanga niko inabikora mu isezerano rishasha Paulo akandikira Abaroma kugira ngo hagume ukumvira kuva mu kwizera mu bantu bose b'abanyamahanga Abaroma rimwe ni ijambo rikomeye cyane hariho abantu benshi bavuga ngo nahuye n'umwami nagiranye umwimenyerezo n'umwami nahuye namenye ubuntu bw'Imana hanyuma bagaca bongera ko gusa yuko ngo nimba ngo twaragize umwimenyerezo w'ubuntu ni ibintu ngo nyamukuru ni gusa umuntu ataramenya Imana
niwe ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo. Véritable enfant de Dieu Avuga ngo kubatizwa ntacyo bitwaye. Uw'Imana azovuga ego na amen kuri buri jambo ryose ry'Imana. la parole est Ijambo ritegeka ukuvuga ubwa kabiri. Turavuga tuti mwami, fais-moi vivre cette nouvelle naissance. umpe kuvuka ubwa kabiri, umpe kuba mu kuvuga ubwa kabiri. Nimba asabye uguhindukira, nimba ategetse uguhindukira, duvuga ngo mwami duhe ubuntu kugira umpindukire. Nimba ari umubatizo uvuzwe ugasabwa mbere no muri gahunda y'ivugabutumwa, mbega umuntu Autorisé à passer yo twemererwa guca ku ruhande gahunda yera y'Imana hanyuma ngakinishe ijambo ry'Imana gahoro gahoro. Oya, le temps igihe cashitse kugira ngo dutangaze n'umutima wose ukuri kwa Bibiliya, tukubwire ihanga ry'Imana, kandi no kuri abo bose bashaka kumviriza. que celui qui Hanyuma umuntu ashaka kurikira inzira ziwe bwite, nawe nareke abwirwe yuko ntazigera ashikira intego ariko arakora nk'uko. Ni gusa umuntu yiteguriye kugenda inzira yose n'Imana, agenda yumvira Imana, uwo azoshikira intego. je lis à ce sujet Ndasoma ku bijanye n'ibyo Romains, mu Baroma le chapitre 15, igice cya 15 le verset 16. umurongo wa 16 canke Ça devrait birashoboka ategeza kuba ari hano. Abaroma 15 je suis probablement oui, ça devrait être ici. Je suis ashobora kuba ari hano, préparé à ça. nabyo sinabyiteguriye. Abaroma 15 En effet, 16 être un ministre de Jésus-Christ, ngo mbe umusuku wa Yesu Kristo ku banyamahanga, tel accomplir le service sukurira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi, kugira ngo abanyamahanga babe ikimazi gishimwa rendre agréable cejejwe na mpwemu yera. à le Saint-Esprit. Amen. En Jésus-Christ, je peux donc me glorifier. Nuko mfise ukwirata mu by'Imana muri Yesu Kristo. Dieu. Car je n'aurai pas l'audace de parler de quelque Sinzotinyuka kuvuga ikintu na kimwe n'est pas obéi atari ico nakoreshejwe na Kristo, pour amener des païens à l'obéissance. kugira ngo abanyamahanga baganduke baze bumvire, babe abumvira, ampaye amajambo Des prodiges, n'ibikorwa n'ubushobozi bw'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Jérusalem, Ibyo byatumye nshitsa ubutumwa bwa Kristo utanguriye i Yerusalemu, ugakikuza ugashika no muri Iruriko. salut du Christ, l'évangile. Namanye imigabo yo kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Yesu Kristo ritari bwamenyekane. Ni uburyo bw'intumwa bwo gutangaza ubutumwa bwiza, kandi turizera yuko turabaye mu gihe cy'intumwa. Nous croyons Turizera yuko inyigisho hamwe n'ibyo intumwa zakora n'ubu biracari mu ishengero uyu munsi, kuko Imana yashize mu ishengero intumwa, ishireyo abahanuzi, ishireho abungere, abigisha hamwe n'abavugabutumwa. tant que l'Église du Dieu, Igihe cyose ishengero ry'Imana nzima rikiri hano ku isi, elle est une continuation ni ukubandanya kw'igikorwa c'Imana cyatanguye ku ntango. Mbega mwese murabyizera ibyo? Isengesho ryacu no kwizera kwacu bigenda bigana mw'iyo nzira, aho dushobora gufata Imana tukayifatira ku ijambo ryayo, hanyuma twese hamwe tukaba yuko umwami ahagarara afatira ku ijambo ryiwe confirme. akaryemeza. Ce n'est pas à nous Si twebwe de à ce que la ngo parole tugabe ducunge neza kugira ngo ijambo ryemezwe. ce n'est pas Paul Si Paulo canke Petero canke umuntu n'umwe w'Imana yemeza ijambo, ariko Imana yo nyine ubwayo niyo yemeza ijambo ryayo biciye ku bimenyetso n'ibitangaza bikurikira. si nous dans ces réunions Natwe mu makoraniro nk'aya nous attendions de Dieu qui twiteze ko Imana ikora nk'uko ibyo bitegerezwa gushika. Nimba twizera dushikamye, ibyo bizoshika. montagne Imisozi itegerezwa guhunga igihe abana b'Imana sorte basohotse, igihe begeye imbere
bege imbere mu kwizera bajanye n'umukiza. Paulo aravuga ngo uko niko j'ai commencé à annoncer la parole natanguye kuvuga ijambo ry'Imana mpere i Yerusalemu susciter l'obéissance kugira ngo chez les peuples. havuke ukumvira mu bantu b'abanyamahanga. Il devait y avoir un hategerezwa kuba hariho undi murongo uwo mu byanditswe byera hari mu Baroma nyene ahavuga uko kumvira. est tout simplement indispensable. Ibyo ni ibintu biba bikwiye cyane bikenewe. Numvise umuntu avuga mu makoraniro amwe akomeye, ayo harimwo abavuga ubutumwa barenga igihumbi. Ubwa mbere ishengero ryari rikwiye kwambara ubushobozi bwa Mpwemu Yera, Mais maintenant, ngo ariko ngo ubu ngo nirikeneye ngo ubwo bushobozi. et vous pouvez imaginer Murashobora kwiyumvira ce qui s'est passé à moi. ibyaciye biba muri jewe. Si l'Église Nimba ishengero a déjà eu besoin de la puissance de Dieu, ryari rikeneye ubushobozi bw'Imana, ni ubu rero ahubwo. Nimba hariho kutizera kwinshi, hariho ibintu byinshi abantu bigira, hariho kurogota kwinshi, mbere haza n'ikanguro bivuga ngo Imana yarapfuye, ngo nta n'igihe mbere kigeze kibaho nk'uko puisse Dieu entrer Imana ishobore kwinjira igaragare, ce cantique que nos nk'uko frères indirimbo bene data na bashiki bacu baririmba bakavuga ngo Imana iracari ku gikorwa kandi byose biyicira bugufi. Je nonezerwa kubona ko Imana mu buryo budasanzwe buhambaye cyane ikora ku buryo bw'uko nouvellement des mu buryo bushasha ibikorwa ibyakozwe n'intumwa bitangura kugenda imbere y'amaso yacu. Naho sinkekeranya kuvuga a effectivement eu un homme yuko hariho umuntu mu gihe cyacu canke biciye mu bukozi bw'ubwo bukozi Imana yakoze ibintu bihambaye, ariko twebwe kumbure turaza kubigaruka ko ku mugoroba umwami niyabikunda. Dieu est vivant. Imana ni nzima. Jésus-Christ Yesu Kristo elle-même, ni wa wundi ejo hahise uyu munsi no mu bihe byose bidashira. Birakwiye yuko mécontent de la nature des réunions, tubabazwa na kamere nimero y'amakoraniro tuba dufise ubu tuba dukwiye kunezerwa tugahazwa imbere igihe Imana izokwigaragaza, hanyuma tugashobora kuvuga mu kurindira tuti Mwami utugirire ikigongwe, uze udusange, udufashe, uduhezagire mu butunzi ta grâce. bw'ubuntu bwawe. Dans le chapitre 23 de Mu gice cya 23 cya Yeremiya, le chapitre 23, Yeremiya 23 hari ijambo ridasanzwe ryanditseyo en relation ku bijyanye avec les vrais et les faux prophètes, n'abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma. Hamwe hariho les deux sur le marché religieux. ibyo bintu bibiri mu bintu by'idini, ku isoko ya kidini, kandi kugira ngo tuvuge De faux prophètes ukuri que de hariho abahanuzi b'ikinyoma benshi gusumba ab'ukuri. Abahanuzi b'ukuri b'Imana baza ari nyakamwe, ariko ab'ikinyoma baza ari benshi cyane. Twiyumvire nko ku minsi d'Akab, ya Akabu, mu minsi ya Eliya, au jour mu minsi ya Mikaya. repensons Dusubire twiyumvire ku bihe byagiye biraza. Mu minsi ya Mikaya 400 prophètes, hariho abahanuzi 400 bo mu Bisirayeli, ariko hariho umuhanuzi umwe w'Imana, kandi uwo muhanuzi umwe w'Imana yashobora kuvuga j'ai vu ngo nabonye umwami yicaye ku ntebe yiwe, céleste, kandi ingabo zo mu ijuru ziri ibubamfu bwiwe n'iburyo bwiwe. il était sur cette terre, Yari ku inosi, kandi isi ijuru riruguruka, abona ubwiza bw'Imana, yumva ibiganiro byariko biraba mu ijuru. Hanyuma umwami akabaza ngo ninde ashaka gushuka Akabo. Mikaya yari ngaha ku isi, yumva mu mwemu ikiganiro kiho kiraba, hanyuma arashobora kuvuga ati nza kuvuga gusa ibyo umwami yavuze. Abantu b'Imana by'ukuri basunitswe na Mpwemu Yera ntibavuga babwira abantu ngo babanezereze, bababwire ibyaho babanezereze, ariko bavuga ijambo ry'umwami nk'uko nyine ryaba rimeze. Hano muri Yeremiya haranditswe muri gice cya 23 ku murongo wa 16 no ku murongo wa 17, et ensuite
au verset hanyuma ku murongo 22, wa 22 16, 16 na 17 haranditswe ainsi a parlé l'Éternel nuko ukuri koraho nyine ingabo agize ati ntimwumvirize amagambo abo bakamenyi bababarira Ils vous font seulement babigisha du vent. ibitagira ikimazi Ce sont des visions de leur propre barotora ibyo beretswe bivuye mu mitima yabo ubwabo bitavuye mu kanwa kanje uhoraho bien-aimés. Ce n'est bakundwa pas une chose si ikintu cyoroshe facile des évangélistes, si abavugabutumwa gusa un talent d'orateur, bafise impano yo kuvuga cyane avoir vu une vision. kugira ngo bavuge ariko abantu bafise amayerekwa bafise ukuri koraho agize ariko umwami atigeze bavugisha atigeze agira icyo babwira nta kintu kimwe baba bonse babonye gusa bakizeresha abantu ikintu kanaka kubw'ivyo rero twebwe Là, ntituri ngaho ahubwo birababaje ibihe bidashira ni birebire cyane ku bwacu kugira ngo tubicemwo turabeshwe tutegerezwa kuba tuzi neza yuko ibyo twigisha n'ibyo tuvuga ari iby'ukuri 100%, kandi yuko atari ibintu by'ibisobanuro ego canke oya ego cyane ahubwo nibyo kubw'ivyo navyo Imana izoduha ubuntu. Umurongo wa 17 il dit sans cesse à ceux qui ntibahengeshanya kubarira abakengera ijambo ryanje batoraho yavuze ngo muzoba amahoro, marchent dans l'obscurité kandi umuntu wese agendera mu budadarare bw'umutima wiwe vous a... baramubwira bati nta cyago kizobazako. C'est une belle prédication, n'est-ce pas? Ubu rero n'ubutumwa ngo bwiza mbega ibyanditswe byera bivuga ngo iki? Dans 2 Timothée, Muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 les temps ngo ibihe bizoza où l'on aho insupportable, bazoba batacihanganira inyigisho y'ukuri, aho bazohintera umugongo ukuri, hanyuma aho bazokwizanira abigisha ku bandi bigisha bavuga ibintu bishobora kuvuga ibyo abantu bashaka kumva. Ariko Imana yo ishimwe, hariho abantu bavutse bavuka mu kuri, bavuga ku kuri, bacitse igice cy'ukuri kw'Imana, hanyuma abo bantu bose arabukuri bumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niko kuri. et nous, Natwe heureux, twobona ko ari umuhigwe, turabahigwe Imana ko ari amahigwe Imana yaduhaye ubwo buntu bwo gusohoka mu makosa yose no mu bushukanyi bwose, hanyuma tukinjigwamwo n'ukuri. Ku murongo wa 22 hano turabwiwe non, c'était le verset 28, pas 22. ni umurongo wa 28 si 22, umurongo Yeremiya 23:28, kamenyi niyagira ico yarose nakirotore, Et que celui kandi ufise ijambo ryanje ngo uhawe ijambo ryanje navuge iryo jambo adacishije iruhande, ngo arivuge mu kuri conformément à la vérité, nk'uko bihuje n'ukuri. qu'y a-t-il de commun entre la parole Mbega umuguruka uhwanye ute n'ingano? et la parole de Ni jewe uhoraho mbibajije. Oui, Ego, quel est le point commun entre mbega bihurira he urwamfu n'ingano? Igihe cyashitse aho umuco utegerezwa gutandukanwa n'umwiza, et j'espère kandi ndizera yuko que nous serons tous twese tuzoba twiteguriye témoignés de la vérité gushingira ntahe ukuri igihe tuzoba tubajijwe ngo tubikore. si les temps devaient encore Nimba igihe gitegerezwa guhinduka, et qu'une certaine hanyuma hakaba s'exercer ugusunikwa kuri badusunika baduhama, auriez-vous le courage mbega muzogira intege zo kwatura ce que nous croyons ibyo twizera kandi n'uwo twizera? Ndabyizera. Kandi nimba mutarabigira uyu munsi, ne l'aviez pas nimba mutaragira izo ntege uwo munsi muzozironka aho muzoba mubikeneye, kuko umunsi nk'uyo n'inkomezi nk'izo on a besoin de certaines choses hari ibintu dukeneye igihe biba bisabwa, igihe biba bikwiye. Hariho indi 2 cyangwa 3 ushaka gusoma tirées de hamwe, umwe tuwukura muri Tito igice cya mbere, Tito chapitre 1 igice cya mbere n'amajambo sont tous si merveilleuses. n'ay'ubwiza yose, ahantu hose twokugurura mu byanditswe byera. C'est Dieu Ni Imana ituvugisha, et nous aimons kandi twogakunze
kumva ijambo ryiwe tukaryakira. Tito chapitre 1, igice cya mbere verset 1. Moi, umurongo wa mbere. et apôtre de Paul umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo mbiherewe kwizeza abo Imana yatoranije no kwigisha kumenya iby'ukuri gufatanijwe no kubaha Imana, en raison de l'espérance de la vie éternelle. nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubwo Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe bitarabaho, ibihe byose bitarabaho. Mais il a fait connaître sa parole au Ariko mu bihe yitoranirije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe chargé nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Seigneur. J'envoie mes salutations à Tite. Ngo ndakwandikiye Tito umwana wanje nyakuri kubw'ukwizera dusangiye, ubuntu n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umukiza wacu. Quelle parole Mbega ijambo ry'ubwiza! cette parole ne s'adresse Aya pas majambo ntabwirwa abantu bari hanze. il y a des temps de Hariho évangélisation, ibihe by'ivugabutumwa, il y a des moments où les gens hariho ibihe convertissent. aho abantu baca bahindukira bakagaruka ku mwami, Il y a aussi ariko hariho n'amakoraniro aho abaheburayo gatatu hategerezwa gusohoza, aho tuba tugishaka kuguma ku by'amata gusa, ntitugume dutangura tuvuga ibintu by'intango, urufatiro, uguhindukira, ukwihana, umubatizo, ariko aho dushobora kwegera imbere, tukegera imbere ku myaka y'umuntu aba amaze gukura, kugira ngo dushikire mu gukura muri Yesu Kristo, aho ibifungurwa bikomeye bishobora gutangwa, aho dushobora byuzuye dushigwa ku munsi canke ku mwanya mu bwami bw'Imana kubw'ijambo ry'Imana yacu. bien-aimés, Abakundwa, l'enseignement inyigisho et la connaissance, n'ubumenyi, l'enseignement inyigisho y'Imana hamwe n'ubumenyi bw'Imana ntibituma umuntu agira amanyama. Ubumenyi bwite butuma umuntu yiyumva yuko ari umuntu adasanzwe, ko ari umuntu afite ikintu kidasanzwe, ivyo bicaye bimuduga mu mutwe. Ariko igihe ibyo bintu by'Imana by'ukuri tubishuriwe biciye kuri mwemu yera, aho rero ntibituduga mu mutwe et cela ne nous en fait pas kandi ntibituma tuba abantu b'abanyama, ariko bitugira abantu bashima mu mitima yacu, kuko bitwemerera kumenya ibyo umwami wacu yavuze muri Matayo 13. Abwira abantu bose, ababwira mu migani, hanyuma s'est adressé à cette aza kubwira intumwa abigishwa biwe, arababwira ati a été donné mwebwe mwahawe gutahura amabanga y'ubwami bw'Imana. Dieu a des hommes Imana irafise abantu hano ku isi, et pour utiliser une image kugira ngo nkoreshe igishushanyo cy'ibizero rya kera, jusqu'au parvis bitagenda gushika ngo bashike imbere mu rusengero, ariko bakinjira ahera, hanyuma bakamenya yuko igihuzu caratabutse, yuko inzira ubu irahari irugurutse, kandi barinjira by'ukuri, bakinjira ahera cyane, ahantu si umuntu, ariko niho Imana ubwayo ishobora kuvuga, ahantu hari isanduku y'isezerano hamwe n'abakerubi bari hejuru y'iryo sanduku, hanyuma kuri iyo sanduku y'isezerano haba ijambo ry'Imana yacu ubwayo, kandi ni kwako gace nyene, aho hejuru yaho hahongererwa niho Imana ishobora kuvugira, ni muri ico kibanza Imana yavugiramwo, hanyuma igatangamwo n'inyishu. Igihe umuherezi mukuru yaba yinjiyeyo rimwe mu mwaka kugira ngo atange amaraso, ashikane amaraso, hanyuma yishikane imbere y'Imana. Bakundwa, iyo dusomye icete cyo mu Baheburayo ngo Kristo umwagazi w'intama yinjiye ahera mu ijuru, yinjira nk'umuherezi mukuru, ajana amaraso yiwe bwite. Umwanditsi akatumenyesha, akatubwira ngo iyo ni inzira nshasha kandi nzima, inzira nzima ijana ku Mana nzima.
Et ce matin, muri kino gitondo, kandi iyo nzira c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo umwami wacu. Nous trouvons Ubwo rero cyo twisanga le lieu très turi ahera cyane. Aho rero souvent comme Moïse. Nous aimerions twisanga nka Mose, je suis sûr car nous avons compris. dushaka gukura ibirato kuko tuba tuzi ko ngaho ni Imana ishaka kutuvugisha. Ego twogakunze gupfukama kubama kugira ngo dushimire umwami De personnes pécheresses comme nous. ko abantu b'abanyabyaha nkatwe nk'uko twozimira mu mitima yacu iyo ba Imana itatugiriye ubuntu ngo iduhe imitima mishasha. Qui pourrait garantir Ninde yo kwiyemeza wenyine ubwiwe yuko azokurikira umwami mukumvira? Nta n'umwe yo kwiha icishimikizo ku bwiwe bwite. Umwami pris par la yadufashe ikiganza, il est devenu le bon yacitse umuherezi mukuru, yatanze ubugingo bwiwe ku bw'intama ziwe. et comme quelqu'un l'a dit, Kandi nk'uko umuntu umwe yabivuze, si wewe qui tient le Seigneur, afata umwami, ta force pourrait bien inkomezi zawe zotuma urekura umunsi umwe. c'est le Ni Seigneur umwami qui te tient. agufashe. Nous sommes marqués dans ses mains. turi mu biganza byiwe, akavuga ngo nta n'umwe yobarandura mu kiganza canje. Ah, comment notre foi Ingene ukwizera kwacu pourrait être fortifié. ko kwiye gukomezwa, tugasubirana intege. Mbega ubushizi bw'amanga tworonka, gushira amanga bivuye mu kwizera byari kwiye kwinjira mu mitima yacu turiko twumva ijambo. Sommes-nous pas reconnaissants? Mbega ntituri abashimira Imana ku bw'ibyo? Bien-aimés, Bakundwa, il faut en faire l'expérience. birakwiye yuko tubigiramo umwimenyerezo rimwe na rimwe, Pas kandi sinshaka gutyoza au moins de juger, canke ngo nce urubanza communauté. ayandi makoraniro y'amashengero canke amashengero yidegembye. Ariko uyu munsi mu gihugu cacu ni murondere, canke mu bihugu byose byo mw'isi, murondere ahantu aho ijambo ry'Imana ritangazwa mu mwuzuro waryo nk'uko Imana yabigeneye kino gihe. Ni hehe? Ego nk'uko twabivuze ejo ku mugoroba, Où l'ensemble aho du conseil umugambi wose w'inama, umugambi w'agakiza w'Imana uvugwa, aho abantu initié à la partie prophétique. babona igice c'ubuhanuzi, batwagwa mu gice c'ubuhanuzi kandi gikomeye mu gihe cacu. Il faut également Birakwiye kandi une remarque yuko n'ibyo navyo tugira ico tubivuga ko hariho abantu bavuga nous ngo avons Christ turafise Kristo, ngo turafise ubutumwa bwiza, au courant de ces choses. twoba twomenya ibyo bintu canke tutobimenya, ngo ivyo si ibintu by'akamaro cyane. Ariko iyo dusomye muri Bibiliya yuko Adorerons la bête. abazosenga igikoko cyo bose canke bakaronka izina ryaco nimero igiharuro c'izina ryaco, abo ngo bazobazwa bihe byose bidashira. Aho rero basi biba bikwiye yuko tuvuga tukabwira abantu ingene bimeze kugira ngo ntibanyerere mu buhumyi mw'ibyo bintu, hanyuma ngo bazobabazwe. Si l'amour de Dieu, Nimba urukundo rw'Imana rudusunika, nous ne pouvons pas faire autrement. ntidushobora kugira ukundi kuntu twobigenza kiretse Danser aussi cette gutangaza n'ico gice naco, de la parole de Dieu. tukavuga ico gice c'ijambo ry'Imana, atari ngo twuzuze ariko kugira ngo kubera yuko twamenye igihe ico tubayemwo ni igihe c'ubuhanuzi, Et les prophéties bibliques kandi ubuhanuzi bwa Bibiliya burasohoza sous nos yeux. imbere y'amaso yacu, kandi abantu b'Imana barafise uburenganzira bwo kumenya ibigezweho mu bwami bw'Imana. Que cela plaise Ivyo ou non aux byonezeza abandi cyangwa bitubanezereza. Réjouissez-vous. Mbega murabinezererwa? Mbega ibyo bintu bisigura iki muri mwebwe? Nimubivuge by'ukuri umwanya umwe. Mbega muranezerwa Que ce soit pas seulement yuko soit évangélisé, ntisi kuvuga ubutumwa ngo usanga tubatize tienne un service divin. nk'uko biri mu gikorwa c'Imana, ariko turashobora by'ukuri kwicara tukicara ku birenge bya Yesu, Et voir les saintes écritures. tukabona ibyanditswe byera La Genèse, guhera mu itanguriro rimwe gushika mu byesho Yohana 22, tukabona biri mu muco by'ukuri ubonerana cyane urabagirana. c'est une grande grâce.
ni ubuntu buhambaye. Mose yarasenze ati mwami nimba nagiriwe ubuntu imbere yawe reka menye inzira zawe. Abantu b'Abisirayeli twasomye ngo ariko ntibamenye inzira zanje, barazimiye mu mitima yabo. Uko niko byanditswe no mu Baheburayo. Nk'abantu b'Imana nubwo bimeze nk'uko nk'abantu b'Imana barazimiye, igihe abandi bose bakurikira inzira zabo bwite hanyuma bakazimira, biroroshye ko tubitahura. Ariko iyo ari abantu b'Imana ariko barazimira, hanyuma ijambo ry'ubuhanuzi rikumvikana ngo abantu banje bahona kubera badafise atabumenyi bafise. Kandi ngo kubanuzi ahatari guhishurirwa abantu barazimira kubera yuko ivyumviro by'abantu birigishwaho. Ivyumviro by'abantu birigishwa bikazanwa hanyuma bikizegwa. Abanyateologiya ntibasoma igice cyose, basoma uturongo kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu, hanyuma bakaca bivuga ko bakavuga ivyumviro byabo bikabivuga bakabizana. Imana mwino minsi na cyane muri uno munsi nyuma umwaka itugire abashima imbere kubwo amahirwe akomeye ayo yaduhaye. Uguhishurwa kwa Yesu Kristo cyane ibanga ryose ry'Imana nkuko byanditswe mu Byesho Yohana 7:10 canke 10:7 ngo mw'ijwi ry'umumarayika w'igirindwi igihe azovuza inzamba ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe, nkuko yabivugiye mu bahanuzi, mu bakozi bayo abahanuzi. Ntiyabivuze mu bavuga ubutumwa, ntiyabivuze mu bavuga ubutumwa canke abigisha, ngo abakozi bayo kandi abahanuzi bayo. Kandi abahanuzi bayo baba ari abantu barungitswe n'Imana, baba ari ababonekegwa, barabona Imana yabereka ibintu ibyo ari byo. Ndashima kandi nkashimira umwami yuko Yohana ku kizinga cya Patmos yabonye ibyo bintu byose, abibona abyerekwa, hanyuma ahabwa uguhumekegwa ngo abyandike. Shaka kubasomera umurongo umwe w'igice cya 4 cy'Ibyesho Yohana. Ibyesho Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere. Birashoboka ariko nza kurenza uwo murongo umwe. Ibyesho Yohana 4. Hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi guguruye, ngo mbona ijwi ryuguruye mu ijuru urugi guguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari ng'inzamba rirambwira. Mbega murabibona hano yabonye iyerekwa, yabonye umuryango wuguruka mu ijuru, ariko yumvise n'ijwi ry'ubushobozi nk'uko inzamba ivuga. Umwami aravuga ntiyapfuye, yarabwiwe ngo duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. Ijwi rya mbere yari yumvise ngo ako kanya mba muri mwemu, kandi mbona intebe iteretswe mu ijuru, mbona n'uyibyagiyeko. Warabyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikijwe iyo ntebe usa n'akitwa samaragido. Mbega murizera ko Yohana yabonye ibyo byose? Je nabyizera umutima wanje wose yuko yafashwe na mwemu mbere gushika no mu munsi w'umwami. Yatwawe na mwemu gushika no mu munsi, arashika mu munsi w'umwami kugira ngo abone ibyo bintu byose. Ubu tubaye mu gihe aho ibyo bintu ibyabonywe kera bitegerezwa uko nyine kuzanwa bikabwirwa abantu b'Imana, bikabwirwa abantu b'Imana neza mu mvugo bitegerezwa kuba birimwo. Kandi igihe tuvuze ko mu gihe cyacu ko Imana
yakoresheje umuntu manière particulière. mu buryo budasanzwe. Nous ne demandons pas à Dieu de nous excuser. Ntidusaba Imana ngo itubabarire, ariko turashimira umutima wacu wose. Il avait un Tuvuge ibyo. Imana yari ifise Mose, yari ifise Eliya, yari ifise abakozi benshi buri gitondo na buri mugoroba. qu'avant le grand Turashobora gutahura yuko imbere y'igihe gikomeye cyo kuza kwa Yesu Kristo, Imana irasubira gushira ijambo ry'ubuhanuzi ikaritereka ku gitiro kw'amatara, hanyuma igatanga amerekezo yumvikana mu bantu bayo, que nous ne sommes pas accrochés yuko à la bouche des théologiens. ntidumatanye ku kanwa k'abanyateolojiya n'ibyo basobanura n'ibyumviro byabo, ariko tugishwe n'Imana ubwayo, natwe ubwacu twatwawe mu kuri kose biciye kuri mwemu w'Imana. Pour moi, Kuri jewe ça a une très grande importance. ivyo bifise ico bimaze gikomeye, kandi ngoma ndababwira impamvu. Kubera yuko ivyo birigize ijambo ry'Imana, ivyo biri mu mugambi w'Imana, hanyuma ibintu byose bijana nawo L'acceptons turabyemera avec le choix. mu munezero, kandi turabyakira mu munezero. Il ne reste plus qu'un passage de Timothée. Hasigaye umurongo wo muri Timoteyo, De Timothée chapitre 1. Timoteyo wa kabiri rimwe, De Timothée Timoteyo wa kabiri chapitre 1, igice ca mbere verset 9. umurongo w'icenda. De Timothée Timoteyo wa mbere 1, rimwe igice ca mbere umurongo qui nous w'icenda. a sauvés. Donc Timothée Yadukijije, Timoteyo wa kabiri rimwe icenda, est appelé d'une sainte vocation. ikaduhamagarisha umuhamagaro wera, Nos œuvres udatewe n'ibikorwa byacu, selon ariko utewe nk'uko yabigabiye ubwayo, kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba, et qui a été manifesté maintenant ariko none par l'apparition bwaseruwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, qui a détruit la puissance de la mort, yahinduye urupfu ubusa, qui a mis en lumière ubugingo la vie et no l'œuvre kutagifa akabiserurisha ubutumwa bwiza. du salut, Amen. pour lequel j'ai été ubwo établi butumwa nabushiriweho kuba umuvuzi wabwo n'intumwa enseignant. n'umwigisha. En effet, tout ce qui a trait au salut Nicyo gituma concerne kandi la proclamation du message ibintu du salut. ibintu byose bijyanye n'agakiza, La parole le dit déjà. ijambo rirabivuga. Du salut. Ijambo ry'agakiza, ubutumwa bwiza, La bonne nouvelle. ni inkuru nziza, Joyeux message. inkuru nziza y'umunezero. Si inkuru y'umunezero bisanzwe gusa cyangwa inkuru nziza, ariko ni inkuru nziza y'Imana Toute l'humanité. ibwirwa abantu bose. Ni ugutangazwa kw'agakiza. Agakiza Joyeux message. nk'ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana. Hariho inkuru nziza nyinshi cyangwa iz'umunezero nyinshi, ariko Qu'un seul hariho ubutumwa bumwe bw'Imana bw'umunezero, inkuru nziza imwe y'umunezero y'Imana, kandi ubwo butumwa bwiza bw'agakiza turashaka kubwakira, tubwemere mu gushima. derrière cette déclaration. Inyuma y'ibi bitangazwa uko aca haza ijambo ry'intumwa Pawulo, Au verset 12. umurongo wa 12, Familière. ibyo twese turawumenyereye. C'est aussi la cause de mes Nicyo gituma actuels. kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko Qui est celui nzi uwo nizeye, qui m'a confiance? nzi ngo uwo nashyizemo icyizere cyanje, Je suis sûr kandi qu'il est assez nzi ntakekeranya yuko ashobora, mu gifaransa ngo ni umunyenkomezi bikwiye, kugira ngo azigame qui monte. ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa munsi. Nous vous annonçons Hahimbazwe izina ry'umwami. Ubundi busobanuro buravuga ngo kuko ndazi, qui je crois. ngo uwo nizera, nk'uko mu Kirundi uwo nizeye. Ukwizera no kugira icyizere, ukwizigira bigenda bifatanye. Hagire mvuge nibi kuko hariho itandukaniro rishobora kubonekana bivanye mu busobanuzi, ngo uwo nizera cyangwa nashyizemo icyizere cyanje. Bamwe barafise ibibazo bihuye n'ingene ibintu bisobanurwa, ariko
je ndabinezererwa. Ni kuvuga ubwo busobanuzi butandukanye bwose bunyereka ibintu bitandukanye, ariko nguma mpezagirwa, haba ijambo icizere canke icizigiro canke ukwizera ndashaka kubikoresha nidegenza byose uko ari bibiri, ngo ndazi uwo nizera canke ngo ndazi uwo nashizemwo icizigire canje, bisigura ngo muri uyo nizeye. Nshaka kuvuga yuko twese turabizi. Mbega urazi uwo mbega washizemwo icizere cawe, apana mu muntu. Nimba ari uko uzomaramara, ariko muhoraho, kandi nta n'umwe azomaramara nimba agiriye icizere umwami, nimba mwizera, nimba mukurikira, kandi nimba yiteze yuko ari kumwe natwe. Reka tuvuge mu ncamake byose, umwami Imana yitwararika abiwe, na cyane cyane muri kino gihe kidasanzwe, aho abantu benshi baranyerera bakaja mu makosa, kandi nta n'umwe ari ngaho kugira ngo azamure ijwi ngo abagabishe. Hama tukaba tubona akagwi gatonyi kashizwe ku ruhande, gashigwaho n'umwami, bashizwe ku ruhande, barasuzuguritse, baragaywa, baratwengwa n'abandi bose, ariko naba agaciro kandi naba ubwiza mu maso y'Imana. Niko umuhanuzi Ezekiyeli avuga ngo, kubera yuko uri uw'agaciro mu maso yanje, narakubonye uryamye mu maraso, hanyuma naragukijije. Amaraso y'igiciro yamenetse ku bwacu kugira ngo atugire ababereye imbere y'Imana, yamenetse kugira ngo tube ababereye imbere y'Imana, atugire abantu, ubwoko bw'abami n'abaherezi b'Imana yacu. Bakundwa, ibintu byinshi birashobora kubandanya kuvugwa, reka dushire ku mutima ibyo twamaze kumva, twiyugurure tube abashima birushirije. Ego dushime gusumba uko twikoze mu gatondo. Dutegerezwa gushimira umwami birengereje, tukamukomera amashi, tugakoma induru mu munezero. Ntitubikorera umuntu, tubikorera umwami, tukabikorera umwami. We yakoze ibihambaye ku bwacu. Dutegerezwa kunezerwa kuba yaratubohoye mu guhona, yatwambitse ubuntu hamwe n'imbabazi. N'uyu munsi naho yatwambitse ubuntu n'imbabazi. Uyu munsi kandi yatuvugishije, uyu munsi kandi yatweretse tumenya birengereje ijambo ryiwe n'umugambi wiwe w'agakiza. Uyu munsi arashaka kutugira abashima cyane, kutugira abashima. Muhimbaze umwami, mugingo bwanje himbaza umwami, mutima wanje niko basoye mu Kirundi, n'ibiri ndimwo byose, ibindi imbere byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Uwo nga arakubohora akagukiza mu gobo, akakwambika imbabazi n'ubuntu, kandi imbabazi z'Imana zishimagiza, zirengera urubanza rukugwaho, ruravaho igihano cyari kuri we kugira ngo twe tugire amahoro. Ni biciye mu mishagu yiwe niho twakiriye. Uyu munsi twasomye muri Timoteyo 2:1 umurongo w'10 ngo, ariko ngo yahinduye urupfu ubusa, ubugingo no kutagipfa akabiserurisha ubutumwa bwiza. Ngo akamere katabora kazanye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'agakiza, si ibintu bya politike. Ubutumwa bw'agakiza ni gutangazwa kuba kuvuye ku ntebe kugira ngo kwereke abantu bariko barahona, berekwe agakiza muri Yesu Kristo umwami wacu.
a déjà été souligné ce kandi nk'uko muri kino gitondo twabishimitse ko à cœur. reka tubishyire ku mutima Aujourd'hui, uyu munsi si nous entendons sa voix, nitwumva ijwi ryayo pas, ntidukomanaze imitima yacu ariko recevons-le tubyakire et sa tumwakire hamwe n'ijambo ryiwe tumwemere kandi ndabibabwira vous ne le regretterez ntimuzigera mubyicuza muzoshimira imana ubu no mu bihe byose bihoraho ku bw'ubuntu nous a accordé. ubwo yaduhaye Que le Seigneur Dieu, umwami imana aduhezagire twese il l'a fait et continuera yarakoze kandi azobandanya kubikora yaravuze ngo dans le lieu que je choisirai. mu kibanza icyo nzohitamwo aho nzoshira izina ryanje Le manifesterai. aho nzobigaragariza aho nzorimenyekanishiriza aho nzokwigaragariza aho niho nzorishira aho niho nzobahezagirira aho niho mutegereza gukoranira Dans le Nouveau Testament, kandi mu rishasha akavuga ngo aho babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ryanje mba ndi hagati yabo nous sommes réunis ici dukoranira hano ce lieu muri kino kibanza mu izina du Seigneur. ry'umwami Il nous a révélé yaduhishuriye izina ryiwe dans sa signification. twarishuriwe mu nsiguro yaryo y'ubumana ahimbazwe kandi ashigwe hejuru mu bihe byose bihoraho Ne bénit pas là, nimba adahezagiye aho placé, yashize révélé. agahishura izina ryiwe mbega yohezagira hehe Il l'a yarabisezeranije fait jusqu'à présent. yarabikoze gushika uyu munsi kandi azobandanya kubikora C'est-à-dire que nous voulons offrir uwo niwe dushaka uyu munsi n'imitima yacu yose dushaka kumushimira kuri uyu aduhezagira mu izina ryera de Jésus. rya yesu Amen. amen Amen. amen turahaguruka Nous remercions ensemble. dushimire twese hamwe umwami mbere ko tubikora reka turirimbe Tu es digne. ngo urabereye urabereye Tu es digne. urabereye Tu es digne. urabereye Tu es digne, oh urabereye Seigneur, o mwami de recevoir kwakira louange, gloire et honneur. ubwiza ugusengwa n'icubahiro Tu es digne, urabereye ô Seigneur. o mwami Tu, gloire, gloire. Alléluia. ubwiza ubwiza haleluya Alléluia. ubwiza ubwiza haleluya Pour Jésus. byose bibi bya yesu Gloire, gloire. Alléluia. ubwiza ubwiza haleluya Que tout soit pour Jésus. byose bibi bya yesu Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. ubwiza ubwiza haleluya Gloire, gloire. Alléluia. ubwiza ubwiza haleluya Que tout soit pour Jésus. byose Ça bibi vérifie bya pas pour yesu tous les pays. ukuri guce mu bihugu byose gushikire n'impera z'isi Courbons nos têtes. turunamika imitwe yacu Fermons nos yeux. turahumiriza Ouvrons nos cœurs. turugurura imitima yacu Peut-être y a-t-il, kumbure peut-être qu'il y a parmi nous hari quelqu'un qui hagati n'a pas yacu encore umuntu entièrement remis sa vie au Seigneur, atarashira ubuzima bwiwe ku mwami byuzuye consacré. ataramushikanira ubuzima bwiwe kandi akaba yumva yobikora ubu ndabasaba Gardez tous les yeux fermés. mwese mugume muhumirije imitwe yunamitse Quelqu'un veut lever nimba hari la main, umuntu ashaka kuduza ikiganza nk'ikimenyetso que vous acceptez le Seigneur, yuko mwemeye umwami kugira ngo tubasengere qu'il le fasse maintenant. nabikore ubu mbega hariho uyundi ndabyizera ego hariho ego murakoze 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 Merci, merci. murakoze murakoze imana ibahezagire mwese haleluya Louez
hahimbazwe Imana. Il y a de la joie. Hariho umunezero mu ijuru Un pécheur qui se igihe umunyabyaha umwe yihanye. Igihe umuntu aje ku Mana haba hariho umunezero mu ijuru n'uguhimbagwa mu ishengero ry'Imana nzima, car une nouvelle vie, kuko ubuzima bushasha buba buhejeje kuvuka. une nouvelle vie. Igihe haje ubuzima bushasha ahantu kanaka haba hariho umunezero. Igihe abantu rero bavutse ubwa kabiri haba hariho n'umunezero. Oh, que Dieu puisse. O Imana ishobore guhezagira. Je demande à frère Rousse. Ndasaba mwene data Rusi asengane natwe turaza gusengana nawe. Mana wizigirwa, A vu les mains, wabonye ibiganza a vu les cœurs. kandi wabonye n'imitima mwami, Car tu nous as parlé. kuko watuvugishije biciye ku ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro mwami. Toucher les cœurs. Wakoze ku mitima kandi bishuye ku muhamagaro wawe, bataritse ibiganza byabo kandi buguruye imitima yabo. O mwami, Tu y fasses ta demeure. ube uhagire aho ubaye mwami, Préparez pour bitegurire ubwami bwawe, ubwiza bwawe. Turagusenga mwami kandi turagushimira bivuye mu bwina bw'imitima yacu ku bw'aya masaha y'ubuntu mwami. Turagushimira kubwo ijambo ryawe mwami, turagushimira mwami kubwo amabanga ayo dushobora kubona mu ijambo ryawe. Turagushimira kubwo amasezerano mwami. au tien. Wewe byose urabimenyekanisha ku bandi barakurikira inzira zabo bwite. Niko byari binameze mu gihe cyawe, igihe wagendagenda hano ku isi, wafashe abawe ubashyira ku ruhande, umenyekanisha amabanga ku bandi, wavuze mu migani. Uguhimbazwa no gushimwa, icubahiro n'ubwiza bibe iby'izina byawe. Ndasenga kandi nsengera kuri abo bataritse ibiganza byabo. O mwami, mwemu wawe yera ashobore gufata ikibanza mu mitima yabo. Niryo sengesho ryacu kandi nicyo cyifuzo cyacu. Ndagusenga mwami, uhimbazwe, uduhezagire twese, twebwe abumvise ijambo ryawe, tube tubyungukira, twungukire mu mahoro y'Imana. Oh Seigneur. O mwami, ugushima no guhimbazwa, ubwiza n'icubahiro ubizanigwe. Tuguhaye ingene ibintu biza kubandanya kuri uno munsi. Ubane natwe, uduhezagire no biza guca mu makoraniro. Uhezagire na Agape y'uno munsi, ubandanye kuduhezagira nubwo tuza kuja mu mwaka mushasha duhejeje uheze. Ushobore gufasha, turabigusaba mu izina rya Yesu, amen.